Natasha ndagusabye umunsi umwe tuzokorana ikiganiro no kuririmbana ndabyifuza. Ndamusabye muri iyi minsi muri vacances nyine azomikira. Zamaho yo nje muri kazoza kanje nkeneye ko nzoba umuganga muhinga w'indege, kuko ari indirimbo naririmbye nshasha namu papa yaravuga ati yambwiye ati ngo indoto zawe ushaka ni hehe tuzishiremo muri iyi ndirimbo. Ndavuga ati nkeneye kuba umuganga n'umuhinga w'indege. Nubwo uyu munsi bitagenda ejo zohagarara, Imana ifuzi niyo ingwanira. Indoto yanje zoba umuganga, zoba umuhinga w'indege. Mu gukina filime no kuririmba ari abantu bashigikiye ni Ravel, Amede, Miriam, Ravel, kuko Ravel ndamukunda kuba aririmba indirimbo z'Imana agahanura abantu n'abantu benshi. Amwe na papa ndamwizera kuko niwe amfasha mu bikorwa. Nkeneye mama rize kuko nje sanze ndi umustar, nkeneye akazi. Utaraheza n'amashuri urakeneye amakampani kuyamamariza? Yego. Wowe bishobora? Nabishobora kuko ndi umustar. Good morning, say how are you? I am fine. What about you? And that you, I am fine. So what is your name? My name is Bob. What is yours? Well, my name is Joe. Okay, so where do you live? I live at Charama. What about you? Well, I live at Charama. Nice to meet you. Nice to meet you too. Take care. Yes, bakunzi ba Gatech TV, this is Mr. Val. N'umwana nabazaniye n'umwana dasanzwe, n'umwana afite amateka menshi. Mwite Miriam. Ngerageje kubica ko gatoyi, uno mwana yamenyekanye muri filime bise Vyamaho. Ni filime ubona yabiciye bigacika muri 2024. Kuvuga mu mwaka wa 2024. Ni filime ubona yiyumviriwe ikongera ikandikwa ikongera ikarongorwa. Ndavuga mvuze kurongorwa ndake numu director, ikongera igakinwamwo na se w'ubwiwe ari we bita X-Ray Bam. X-Ray Bam n'umuntu adasanzwe muri filime ndundi, ariko singomba kuvuga cyane cyane se wiwe, ariko nawe turaza kumuvuga ko nawe ariko araboneka nk'ufasha ino mpano. Miriam yarakoze amateka muri no filime ahaboneka nk'umwana wo mwibarabara. Genda mu vyirabiri akina amasene ubona yuko ateye ubwoba, ababaje. Abantu benshi bariko bararaba ino filime, naje ubwanje ariko ndayiraba sanga nakoro ya marira. Ni Miriam ubona amaze kurira ama stage menshi, ntabantu benshi muri filime ndundi batarayurira nkawe. Ivyo byose abiheshwa no gushigikirwa na se. Ivyo byose abiheshwa n'impano afise kandi akayishiramwe ubuseriye. Murabona yuko afite impano yo kuririmba, akagira impano yo kwactinga ico baba bamuhaye. Iyi niyo mpano rero ya Gatech TV yabazaniye. Iyo filime mbere mo nayikeneye murashaka kuyisanga ku rubuga rwa YouTube rwa X-Ray Bam. Ababwiwe ni se w'uno mwana nyene. Ukeneye kumenyera amateka y'iyo filime genda uvyirabire. Ukeneye kumenya amateka y'uno mwana heza kino kiganiro. Welcome Miriam. Amakuru y'imisi? Amakuru ni meza. Yo bashe. None wewe ufite imyaka ingana? Jewe ufite imyaka 7. Ufite 7? Apana indwi? Ufite 7. Wimva gute kuba waje kuri ya Gatech? Nyumva neza kuko ndakunda ibiganiro. Urakunda ibiganiro?
Yobashe. Niye TV ya mbere wakoreye ibiganiro Gamiri? Ya Diko. Yo, narabonye n'amafoto sha. Murakondanye kundusha. Okay, narabonye. Urakunda kuririmba? Yego, ndakunda kuririmba. Niyo mano yanje no gukina amafilimi. Uramaze gukina filime? Yavyamaho. Yego sha, yavyamaho. Yo narabonye baragufata nabi. Ni nkajya bagusinika ntiwababara? Nababara. Igihe wari kurakina irya filime kumengo wari ubabaye cyane, hari ivyo wibuka canke byari kubera wari kurakina filime? Bakubwira ati ngo kinubabara, kinuri kurarira, kinuri kuratwenga. Wowe vyose urabishoboye? Miri, rero wewe naraje mu kirori igihe bafanira Vine bagutumira, siko niho wari uri wararirimbye indirimbo vyamaho, ariko ndibuka ari akajambo wahereje ko nimba utagahereye kati iyo jewe ngo mandirimba ino ndirimbo canke iyo ndangije kuyiririmba ca nkorora Maria. Hari abakunzi rero bawe bariko baragukurikirana. Miri, ngomba uririmbe rero dawe hanyuma dawe yuko yamarira koroka. Twagiye. Bana mukiri bato kunda abavyeyi banyu, kuba mwibarabara biteye agahinda. Ndicuza kuba nari kumwe n'abavyeyi, ugendera mu manuro bamanuye ngo mwana wacu uzokunda abandi, uze wubaha Imana, uzogendera imico n'akaranga nicyo ragituguhaye. Vyamaho, 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 yo vyamaho, vyamaho. Félicitations, bravo. Yobasha. Uziko naje nari ntanguye gukorora Maria. Félicitations, ufise ijwi ryiza. Ninde yakwigishije kuririmba Miri? Ni papa. Ni papa. Niwo mwari kumwe na cagihe? Papa yerekera kwigisha n'ikihe kintu yamakubwira utazokwibagira? Yabambwira ati ngwikurakira utegerezwa urinda kugira urira ukarira, nakubwiye utwenga ugatwenga, nakubwiye ati ngo ushavura shavura. None bihora bikorohera Gamiri? Yaribyo binyorohera. N'igihe bikugora? N'ikihe kintu wahora ukora kikakugora? Icyo congora pana cyane gose ni kurira. Ko twe twamatonde umengo ntibikugora, ahubwo bravo. Félicitations. Musite rero aho urafise abagenzi bandi b'abana? Barakubera turi umustar? Yego, no kwishuri. No kwishuri wiga hehe? Nika kwiga Uncle David. Wiga mu kangahe? Niga mu wa gatatu. Troisième primaire? Wewe? Mama we, ndumva rero umunyeshuri. Miri agomba kuzoba iki muri kazoza niyaheza amashuri?
nje muri kazoza kanje nkeneye ko nzoba umuganga muhinga w'indege. Miri yifuza ko uzoba umuganga kongera akaba n'umuhinga w'indege. Miri ivyo vyiyumviro wabikuye he? Kuko ari indirimbo naririmbye nshasha namu papa yaravuga ati yambwiye ati ngo indoto zawe ushaka ni hehe tuzishiremo muri iyi ndirimbo, cavuga ati nkeneye kuba umuganga n'umuhinga w'indege. Bakunzi ba Yagatech TV murumva yuko bino bintu je nari nzi ko ari sewe yabimwibwira, ariko umwana ubwiwe waravuze ngo jewe papa yarambagije impano nipfuza kuzoshika ku canke indoto zanje nipfuza kuzoba zico nzoba shaka kuzoba. Urumva yuko wenye n'ubwiwe avuze ati nifuza kuzoba umuganga nongere mba umuhinga w'indege. Mwibuke si se wiwe yabimushizemo. Miri, iyo ndirimbo yitwa gute? Iyo ndirimbo yitwa Indoto. Yitwa Indoto. Ugomba dushishirizeho? Ego. Ushaka uhagaze cyane? Mpagaze. Uhagaze? Sawa. Urayintebere yushira ku ruhande. Miri agomba dukorera akantu. Urabe ngaha uzoryoherwa ni wayibona. Siko? Miri agomba dukorera indirimbo itaranasohoka. Adukorere indirimbo yitwa Indoto. Sawa? Uratubwira n'ibimenyetso? Ya, twagiye Miri. Nugabana bose basiga, iyi ngubu zose zohera, Imana yanje niyo siga, tanubije. Indoto yanje ni nini gusumba isi, amaso yanje abona kura unoshika, nubwo uyu munsi bitagenda ejo zohagarara, Imana ifuzi niyo ingwanira. Indoto yanje zoba umuganga, zoba umuhinga w'indege. Indoto yanje zohanagura amarira, zana amahoro. Wow, félicitations. Très bien, très bien. Bandanye rero. Mbe ndahubaza wavuze ngo uri umunyeshuri kwishuri mbe byagenze gute? Kw'ishure bigenda neza. Warabitoye? Kw'ishure ndabitora. Uca mu kangahe? Uca mu kane? Oya hanjewe. Ahubwo wavuye mu kabiri ubuja mu gatatu. Nibihe byakugora cyane? Narakimwe. Byose urabitora? Byose urabitora? Yego, muga akantu kananira gatonya mugako nkakakosora. Je ngomba rero umanze ucishirize ko poeme. Y'icyongereza. Ego, y'icyongereza uraza kumbwira n'igifaransa. Sawa? Ugomba guhera ko yiki? Mere y'icyongereza. Sawa. Ugomba tubwire poeme yitwa gute yo mu cyongereza? Mu cyongereza. Ndaba ka poeme keza. Yo, katubwire rero. Ko kuramukanya. Good morning, say how are you? I am fine, what about you? And that you, I am fine. So what is your name? My name is Paul. What is yours? Well, my name is Joe. Okay, so where do you live? I live at Charama. What about you? Well, I live at Charama. Nice to meet you. Nice to meet you too. Take care. Félicitations. Bachavuga congratulations.
Mu gifaransa naho? Mu gifaransa. Mu gifaransa naho nico nyene mu kuramukanya. Kuramukanya. Uca ubihindura mu gifaransa? Cyangwa mvuga indi recitation. Nta kibazo. We tubwire mu gifaransa uraza kutubwira n'akandi nyene mu gifaransa ga poème. Indi recitation kuko nitwiga poème mu gifaransa. Qu'est-ce une recitation? Sawa, nta na kimwe bikora ugushaka. Recitation globale. Je pèse le panier, je joue dans le fil et parfois je m'envole là où vole les vents à l'intérieur avec des cerfs-volants. T'as déjà terminé? Oui. Félicitations. Alors, muri iki Giswahili naco? Mu Giswahili na recitation ndiga mu Giswahili. Ariko urazi guharura mu Giswahili? Rero twagiye rimwe kabiri gatatu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Félicitations. Kumba urazi indimi zose? nagerageje mugasi cyane. None kubera iki udakunda kwiyemera Miri? Ndakunda kwiyemera muganga nabonye ko nabigize cyane gose. Kwishira hejuru none ni byiza. Imana iguhezagire. Hanyuma urakunda gukorera kuri Facebook. Facebook yawe yitwa gute? Yitwa Miriam. Miriam. Ahandi ukunda gukorera ni hehe? Facebook, YouTube, TikTok. Aho hose urakorerayo? Hose witwa Miriam? Yego. Bwira rero abakunzi bawe bagenda bagukurikira. Ndabasabye bakunzi banje mukurikira iki kiganiro hose muri kumwe n'Imana. Ndabasabye ndabinginze zoguma ndabagira ibyiza aho ndi hose aje bandi mu bigoye zoguma ndabaririmbira. Murakoze cyane kuba namwebwe muko murakikurikira. Félicitations. Urazi gusaba batumirira ati mugene mu following. Following bankurikirane babandike powa Miri nkeneye kuvugana nawe. Bagene bandike powa Miri nkeneye kuvugana nawe. None urawishira amakomante? Urashaka kusomanya n'umuntu kamwishura? Ariko papa ahora agufasha. Papa yego aramfasha kuko niwe afise telefone bamurungikiye acamamagara tukafashanya. Nabahe bantu bamaze kugushigikira utazigira wibagira mu bakinyi ba filime? Jewe abantu bamaze gushigikira n'indirimbo. Yego. Mu gukina filime no kuririmba. Ari abantu bashigikiye ni Ravel. Ravel nabonye nawe nyine agukunda vraiment. Nanje ko ndamukunda kuko ndamusabye ko tuzogira ikiganiro. Ravel. Na Mimi Mireille, ne Amede, Mimi Mireille, na abantu benshi amwe na papa ndamwizera kuko niwe amfasha mu bikorwa. Imana imuhezagiye. Nta wundi bibagiye muri filime? Muri filime Akesi nenye naramfasha mu kuririmba. Akesi Dan niwe yagufashije mu kuririmba? Arundi yamfashije muri iyo ndirimbo nshasha gusohora audio yayo. Nina nyemera ko ndamuvuge tuca ndamuvuga.
Yego araza kubona ikiganiro abikwemerera uzoca muvuga n'akabanga. Niwe yagufashije woje? Niwe yagufashije no ndirimbo waturirimbiye indoto? Wow. None Akezdani yaraza muhira byagenda gute? Waramubona aza kugufasha? Aza muhira tugaca tugenda ahandi hatekanye atari indu kuko igiye nari indu zoca byumvikana. Iyo ndirimbo kandi nimuca bayikunda. Yaragufasha nyene ukakubwira ati duga ijwi manuka Imana imuhezagire. Okay, abo bose muri rusangi bamwe wambwira utarinze kuvuga bose niki ubasaba muri rusangi kubwino ndirimbo yawe shaje? Ndabasabye bazeshigikire kuko n'abandi basaye bagenzi banje. Ndabakunda abastare bose, abafana banje, abakunzi banje, abakunzi bavyamaho, ndabasaze uzoshigikire ni filme shasha tuzosohora. Ega turafise indirimbo kandi ababwire niyo mpamvu tutahise gukina filime. Nuko ni kubera ati kubera dufise ibikorwa byinshi kandi atamaya dufise turiko tuyarondera tuyaronse tuzoca tugaruka kuko turafise ibintu byinshi twapanze by'ifilime. Amahenda basavye muzoshigikira. Miri, nabahe baririmbyi babiri shaka umbwire ukunda gusumbya abandi? Jewe wa mbere nkunda ni Ravel kuko Ravel ndamukunda kubera aririmba indirimbo z'Imana agahanura abantu. Wa kabiri ni Natasha ndamukunda kubera afasha abantu batishoboye. Nanje ndamusavye muri iyi minsi muri vacances nanyene azomikira. Nk'ubu Natasha yo kubera mukorana indirimbo uwo kwiyumva gute? Yo kwiyumva neza. Bimusabiriro bimusaba. Natasha ndagusavye umunsi umwe tuzokorana ikiganiro no kuririmbana ndavyifuza. Yavyumvise kandi ujya n'umuvyeyi kandi arakunda abantu gufasha arabikunda siko? Yes, bakunzi ba Agatech TV muravyumva yuko umwana ariko aravuga impano ziwe ariko aragaragaza. Twebwe twama twabivuze aho uko impano igenda kwigaragariza mu kindi gihugu bakasha bayitwara nk'iyo ntavuze. Turakwiye kumushigikira. Ni Miriam. Aba diaspora badukurikirana hari abantu bari mu gisagara ca Dubai hiyo turababona mwebwe nyene muri Amerika mwama mutwandikira ko mukunda ibikorwa aha na hariya. Ino ni mbere ya Agatech murayandikako. Turakeneye ko mwandikira n'uwo muntu. Hari nimero tupininga ngaho niyo umuvyeyi wiwe. Umuvyeyi we yakoze amateka bamwita X-ray. Nimba hari amafilime menshi ubona atagase y'abakinyi b'amafilime batandukanye abifisemo uruhara. Ikindi naco nababwira uno mwana twamubonyemo n'impano yo kwamamaza ibintu. Miri, company yo kwizera kuyamamariza. Ahubwo nibyo nkeneye mamarize kuko nje sanze dumustar nkeneye akazi. Utaraheza n'amashuri? Urakeneye amakampani kuyamamariza? Yego. Wowe bishobora? Nabishobora kuko ndi umustar. Kibwira nk'abantu bati bakunze wa Mr Vibe ngomba ubwire nk'abantu bakunde Mr Vibe tumve yuko bo bishobora. Abakunzi ba Mr Vibe ndabasabye mukunde ba Mr Vibe. Urabishoboye vraiment. Nukuvuga uwo ngo wamamaze company wowe uwo bishobora? Yego. Kandi ibintu avuze uno mwana vraiment abakunzi ba Agatech TV tureke ivyo kwigirisha. Twarabonye abantu benshi hariho umuhungu araho gutya mugufi wo muri Tanzania arakora ibintu akamamariza amakampani kubera iki tudaha abana bacu impano z'igihugu zamamariza ibintu vyacu. Mbe Miri
indirimbo ya Oji yaragiye kuri YouTube. Yego. Ni igikire wotumirira abantu. Ndabatumiye muri anniversaire yanjye bizoba biryoshe le 28 muri iyi minsi izoba ndabatumiye muzonzanira amakado. Bakozi ba Gatech TV ibyo twayagana no mwana ntitwabiragiza kuko mu by'ukuri arakora kandi ntibisanzwe. Kuri Facebook nababwira yuko ageze muri 481. TikTok 131. Hage ino si coroshe. YouTube hoho ageze muri 20.7k 2022 n'amajani. Wewe pambana kugeza ngaha ariko uno mwana aramaze kugera kuri urwo rwego. Miri felicitation. Murakoze.